Ndakuramukije, ndaguhaye ikaze mu kiganiro ijambo rizima, ikiganiro kigufasha kumviriza ijambo ry'Imana, igitabo ku gitabo, igice ku gice. Uno musi dusoma mu cete Pawulo yandikiye ab I Galatiya, igice ca 3. Umwe yavuze ati, igihe cose wuguruye Bibiliya uyisoma, ni nk'aho Imana yuguruye akanwa ngo ivugane nawe. Ndaguhaye ikaze. Uri kumwe na Oswald Shimirimana. Ab I Galatiya, igice ca 3. Ukwizera niko gutuma twemegwa n'Imana. Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki conyene nico ngomba ko mumbwira. Mbega mpemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke no kumva gufatanije no kwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju mutyo? Mwatanguye mu vya mpemu, mbega none musozereye mu vy'umubiri? Mbega yo yose mwayaboneye ubusa, namba yaraye ubusa koko? Iyibaha mpemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera? Ni nk'uko Aburahamu yizeye Imana kabiharirwa ko nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu, kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikara kwitondera ivyanditswe byose mu gitabo c'ivyagezwe ngo abikore. Biraboneka neza yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ariko ivyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo uwuzovyitondera nivyo bizomubeshaho. Kristo yabicunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo ukwizera kuturonkeshe mpemu twasezeraniwe. Bene data, ibi ndabivuga nk'imvugo y'abantu. Isezerano naho ryoba iry'umuntu gusa, iyo rishinzwe nta muntu arikuraho canke aryongerako. Nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano hamwe n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti imvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze nk'uvuga umwe, iti ni uruvyaro rwawe, nirwo Kristo. Ariko ico mvuze ni iki: isezerano ryabanje gushingwa n'Imana. Ivyagezwe vyaje haheze imyaka 430. Ntivyorikuraho ngo bihindure ubusa iryo sezerano, kuko iyo iragi rizanwa n'ivyagezwe ryoba ritazanywe n'isezerano, ariko Imana yarihaye Aburahamu irimusezeraniye. Igituma Imana yashinze ivyagezwe. Nuko ivyagezwe n'ivyiki vyageretsweko kubw'ibicumuro, ngo bigumeho kugeza aho uruvyaro rwasezeraniwe iryo sezerano ruzozira. Kandi vyahawe abamarayika wabishikirize, nabo babiha umuhuza. Ariko umuhuza ntahuza umwe gusa, yamara Imana ni imwe. Mbega ivyagezwe bigwanya amasezerano y'Imana? Eka namba! Iyo haba hariho ivyagezwe vyashinzwe bishobora kubeshaho abantu, nukuri ukugororoka kuba kwarazanywe n'ivyagezwe. Ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha, kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko ukwizera kutaraza, twarindwa n'ivyagezwe.
twugaranywe turindiriye ukwizera kwagira kuze guhishurwe. Uko niko ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera. Iva ku kwizera. Ariko ukwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo. Ntihashobora kuba umuyuda canke umugiriki. Ntihashobora kuba umushumba canke uwidegemvya. Ntihashobora kuba umugabo canke umugore. Kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, muri ba samuragwa nk'uko vyasezeranywe. Uhoraho aguhezagire uko usoma wumviriza ijambo ry'Imana.